Uburundi bufise ibibazo mw'abantu kandi dukeneye inyishu dukeneye ibibazo ari n'umuntu ashobora kuza akakubwira uti genda kunda Burundi ari ugasanga muri za Twitter ibyo yandika nibyo gushwanisha abarundi none bashwanye bazoshwanira hehe si mu Burundi abantu bakokeza intambara nibigugu vya mbere sana kwisi twigeze kubona bose niko yabyahawe ijambo nimbi ibintu bigica abantu nimbi ibintu bifite ingaruka mbi mu bantu nimba amazu yahomboka abantu bagahunga bakagira iki n'umuriro stadiri kandi uturira wowe wese kwero umurundi tuza kufise na muyomba bari ngaha tuza kufise na shangazi nande bizohitana sinibaza yuko nikigugu n'umuntu musazi yajya kwa Rujanti ukize ngaho umuriro nta wikwegera none wewe shaka kuba derege w'abasazi uyu munsi mukongomana umubagije akazi k'inzahabu ikindi kintu Munyekongo azigiva mu nzahabu ni iki atari kwambara eske nashobora kwiyumvira kubera iki abazungu bafata umwanya munini bakanagwanira inzahabu bakemera bakitanga ariko batambara inzahabu kwizozi eske uricara basi kwiyumvira mbe bazikoze iki no icyo bakoza nicyo kibazo dufise nitwa gitahura izo binyishu y'ibindi hariho bamwe mu bantu baba muri kano karere bahaguruka bakubahuka bakagomba gutukanya n'icubahiro umuvyeyi wacu ukuri igihugu dutwara kino gihe uvyakira gute je nibaza yuko ari systeme yo kuyovya twakuriyemwo batwireka yuko c'est ça la démocratie no hariho limite murundi kugwanira igihugu cyawe ni kamere yawe icyo ni ngombwa nsotowe kwenda bwana uturemeye kugwanira igihugu neza sotowe bitayari tonto ekibyo bintu Take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri mikro ni jewe nyene Juste Gaël Ketro Fumorasa ke Black Machine Black ndabira ko nabakuye aha ndabatwara handi abavye bamwise Nzeyimana Thomas umuziki umwita Mkombozi umucunguzi umwe mu barundi yamaze igite cy'imyaka ashitseko ari mu buhungiro mbega igihugu kivuze iki abategetsi bavuze iki ariko vyongeye nk'uwitoza abarundi twebwe abarundi atubwira iki muri ko birabera muri Kongo harafite icyo bivuga ko ndabura ko byamaze komera kuri micro jana akubwiye sindahindura nitwa Juste Gaël kwa kundi ahandi ndakora musam Mkombozi amahoro neza Juste Gaël nizera kumeze neza nakavubu ndabona mu izosi wambaye amadarapo ari mu Burundi ubumwe bikorwa amajambere hariho amahoro urukundo hakaba hariho n'umwizero ntegeza kuba ambassadeur w'ibintu aho ngeze hose bakabona amahoro umwizero akona ibikorwa amajambere ubumwe ku Murundi bivuze iki Burundi bivuze kuba mu ijuru ryawe kubera Burundi ngyo juru ryacu ryaha kwisi ahandi hantu tuzojyama amahoro tubyuka yandi atari mu Burundi n'ahandi hantu tuzotereye icyumviro twifuza atari mu Burundi n'ahandi hantu dushobora kwicarana muyomba atari mu Burundi za mwizikirundi abana mwavyaye mu mahanga bakure bazi umucyo kakabone niwe yabikoze honorable atagira yebo tumuramuse cyane big up sana uri umwe mu bashoboye kuba barahunze mu gihugu ego ikibazo cya mbere igihugu kivuze iki igihugu kivuze uburaro n'uburamuko bivuze iragi ryawe atawundi hajyaraga umuvyeyi niwakuraga umuvyeyi w'abandi abakugiriye impuhwe musadiri niho hantu kandi impuhwe nishobora kuzigwanira ariko Burundi ishobora kurwanira kubera iragi ryawe ariko iragi ryanuze kubera twabanye neza abari impuhwe akugiriye hari abarundi bavuga bati jewe nigiriye aho hanze hari amafaranga nkibera umubosi ivyo Burundi bivuze iki iyo yose si kibazo ariko ikibazo gusa nuko maze kuronka ayo mafaranga yatwara hehe
yatwara mu ico yakoze gihugu. iki. Sasa nimba yakoze mu iterambere ry'i Burundi nta kibazo pe ugashaka iba umara imyaka ijana wewe waravuye mu gihugu urahunga igice kirenze imyaka yawe nkuko nabivuze bankeneye kumenya hajye umuntu amenya agaciro k'igihugu ryari hajye uri kure yacyo n'umubonaga hajye ushaka kumenya akamaro k'amatako wicaye ku mutwe wicaye nk'imisegonda 60 umunota mu kivuga uti ye bagabo ya matako we nabonye umengo ni ibintu gusa bidunduye ngaha kumbe birafise icyo bimaze c'est-à-dire uko ya Uburundi hajya umuntu kugira avukire mu gihugu aronka ubwene gihugu biba vyagenze gutuma narafise ubuhara kugira ngo abe umunyagihugu w'ico gihugu hariho kuvukiraho hariho no kugura nationalité ariko ibyo byo kugura no kuvukiraho byose birafise aho bihurira gukunda igihugu no komera kwigwanira no komera gufa kubera cyo yes mu nzi ariyo yose ukavuga uti je icyo komeretsa Burundi cyo kumacica jewe ko ubundi nukuye no gukomereka oya bukomeretse twa twazevye hesa yuko hageze aho gukomereka tuba twamaze gusandara tukiriho ubundi bugakomereka oya tuba twazevye turi mu gihe hari abarundi bamwe usanga avuga ati jewe ibi nta nyungu ndabifisemo atanyungu ndabifisemo ku Burundi jewe no kwikunda arashitse sihondi no kwikunda arashobora kuba yarahunze nkawe kandi ibintu vyumvikana ushobora kuba warangaye ugasanga ntivyavuye kuri wewe mbega bobo nk'umuntu ashobora kugenda yahunze ikintu canke umuntu umubwira iki ikintu kimwe utiza kumenya nuko iyi si turimwo Imana irakurema abantu nabo bakagukora sasa Imana kukurema nta cyumviro watanzemo wabisanze uko ariko umuntu kugukora n'uruhara rwawe niyo kujya hari abakobwa benshi babaye indaya kubera ko wowe yakunze ubwa mbere yamuhemukiye acavuga uti giye abahungu nabonye ko atarukundo ruhare kambi indaya ariko hari abantu bahemukiwe kenshi n'ubu atarabindaya sa niwemere ko umwana w'umuntu akure agukora ubona yuko mu cy'Imana babikwiye ntihagera aho umurundi agushavuza ahagera igihe aho uva no ku murongo w'ukunda Burundi no gusabira Burundi neza ugasabira inabi ntuvyemere azuba gushoboye azakubereye yindi Imana kubera azuba yagukweze ku murongo wiwe w'ugwango ntiwemere kujya mu nzira y'ugwango oya uzoyice mu biru kunyaruka inzira y'ugwango ice mu ntuzoyicemo ariko bishyize ukayicamo uyice mu biru kunyaruka uyivemo ningo to the suite ariko umuntu arashobora kuba yarakomeretse gukomereka ni kimwe twese twarakomerekeje mu buzima none shahu ko twese twabuze ababyeyi je narabuze ababyeyi kubera abantu ariko none nanjye nza kurondera ababyeyi babo nabo nyenda bakatagure none nyinshi nzoba nzanye cyangwa cya kibazo genda cyagure n'abuzukuru bacyo bavuga uti yatwikiye bibi icyo bibi uko none shanzwa naza nyisho ikibazo si umuntu agukoreye ikibi ikibazo n'ikibi ukoreye umuntu je no kubabazwa jewe simbabaza je mbabajwe je mbabara mbabaje imbabaje umuntu uvuga uti nabigize kubera iki so nibaza yuko je sinemera ku mwana w'umuntu jewe ankora nawe ngiriye igiti naje muze kangahe none nanje mvuga uti ifuko abarundi bahunga je sinayabonye none nkorera Imana cyangwa nkorera Satani so Imana ni nyishu Imana izoguhinyisha mu bibazo byose byamu ko naje ari ubona n'inyungu je navuye ngaha nahunze Burundi ntazi Giswahili cyamva ndakizi nahunze Burundi ntazi Icyongereza cyamva ndakizi ni nyungu Burundi bwari bukeneye ko menya Icyongereza so ibintu byose ibibazo bimeze nk'umuriro kandi akazi k'umuriro no guturira we wigize ikijumbu uraguturira ugacika umunyota ariko wigize inzahabu guma wakaka kumbe ni shwa yawe sagira shwa gukomeza shwa nziza akagiye bacagara kavuga ati je narakomerekejwe ibisinzo vyibaki
umuntu bishaka akavuga ati bisinzo vyibagira ubushatse kuvuga ubo aba yarakozwe yaremeye gukogwa yaremeye gukogwa stadiwe yaramanitse sasa umuntu yamanitse stadiwe yarahemukiye kamere yiwe dusigaye turi mu Burundi aho Burundi twakuze umuntu amusumba canke afise amabanga musumba wategeza kumwubaha ariko ubu ugasanga mu Burundi bisaba yuko uwo muntu nivyo afise yateza utankaro keza ugasanga ni kwama ugasanga umuntu kibano umuntu umwana muto ntagihaguruka ngo abisire umusumba yicare mu isengero canke muri bus bega umurundi yo coutume yo tradition uyakira gute si byiza ni kubaha ukurongora ariko ikindi nacyo ejo bundi ndafise example reka ngenda bivuge nyine ndafise example yemero twari Gitega mu bintu by'inama y'abana bari mu nama nshingamateka hari abakuru b'imigambwe benshi hari abo twaduganyeyo hariya ariko harabona bonye ndavuga uti ugasanga ibintu bakora nanjye sinobikora sindavuze ku bwinshi ariko niba abantu ndavuga uti none kumengo cya cyubahiro nabaha sinabandi ko ndagitwara hatariho ako karaza ariko ku muntu yiyubashye ncya kindi nyene mbe ivyakora biri mu Imana niho nantegerezwa ariko bitari mu Imana sishobora gushigikira ariko tu ikibazo kandi nashikira kabiri eske ni jewe ndamuhora kubera tudasangiye umugambwe par exemple hari umuntu aguhora abarundi barafise ubuhumyi par exemple hariho nkuko hari igihe kimunye n'icyubahiro yigeze kuvuga ko Uburundi ari Eden ariko umuntu nabonye yandika avuga uti Eden ya hehe ubundi si Eden cyavuga uti Imana none uyu yopoza ijambo cyangwa yopoza umuntu kubera ko jewe nk'umurundi sinovuga ko Burundi ari Gionomu narozwe eske jewe umurundi bombwira Burundi ni Eden cyangwa Gionomu je ngavuga ngo ni Gionomu narozwe eske eske iryo jambo ryari ribi oya so ni nka kujya nyine ushobora gusanga no muri politiki hari n'abantu bamwe bamusanga ari bawopoza ashobora no kuvuga ikintu cyiza ariko ukwera ashyize mu mutwe ko ari umuwopoza cyavuga uti bana oyaye ni kibi ko yari umuwopoza no turaba ijambo tweke zijya ruswa ngo ryavuze nde avuka hehe ari tweke zijya ruswa tuzikuremwo tutangure kubona nk'abarundi eske yavuze kirafasha Burundi cyane gifasha biriko biza kwindi point idasanzwe igihe cy'imyaka yawe warahunze nkuko nabivuze nibizere ko ntabeshe ni wabeshe narahunze byagenze gute ngo uhunge wo twibutse ubwa mbere nahunze mfise imyaka 5 ndi muto sinarinzi icyo nahunze so sinarinzi vose yuko nahunze nahunze nafata byinshi namenye mu nkambi yuko twahunze Buyoya that was the language so nuko twavuga twahunze Buyoya ko yo icyo gihe twahunze après gufa kwa Ndadaye kandi hari iwacu twarumvise n'amasasi yarakubita ni uko umunsi mu ijoro je narinzi ko arakamashine ko icyo gihe byahuriranye hari abazungu baje gukora ibintu mu mwonga witwa Mushara aho naho mgisenga aho nabana kwa nyokuru wa mama habaye divorce hari amaze kuba divorce sasa iyo mashine yabamuhiri wacu ko umuonkle wanje kwa Mwami Celestin yarazinanye n'abazungu niwe yazanye iyo projet sasa kamashine kabi wacu je mu ijoro amasasa ariko aravuga nibaza ko kari kamashine ariko akamashine bakakije kumbaza kumgira uko nibuka niruse je ntambaye kubera abantu twakunda kuryama tutiyambariye tuko nyene so nibuze uko nibuka nambariye ku mupaka hano yitwa Irusoro so guhunga ariko kubwawe ubuzima rubayeho imbere yuko uhunga bwari bumeze gute mu muryango wanyu imbere yuko muhunga ubuzima bwari bwiza sana kubera ko
je ndashima Imana nakuriye ku muryango ico gihe papa wanje mukuru niwe yari gugumestre noze asogokuru yari gugumestre papa wanje mukuru nawe yari mustantere w'Inyanzarake ya Wilson Sayumwe de Shoso hanyuma nanje papa nawe yari comptable hiyo yakora mu bintu by'amatike n'ibiki so mwikomine so ubuzima bwari buri sawa mama nawe yakora business bwari buri sawa cyane bitandukanye n'ukuntu maze kujabuka imbere yuko rero tuvuga cyangaruka kakabazo igihugu niki kuri Mukombozi igihugu kuri jewe na hantu apare ijuru na handi hantu hari ijuru yanje ngaha kwisi igihugu kuri jewe niho hantu ngira amahoro yose nifuza Imana yanyandikiye kubera ibindi bihugu byose amahoro n'uburenganzira ugira kubera mu burenganzira bwawe harimo n'amahoro yawe sasa mu gihe ari uhera ku nusu hari amategeko udashikako c'est-à-dire wewe uba uri deja uri limité harauhera haraho udashobora no kuvuga ijambo kandi bari urifise kandi usanga ari nagiza kurusha so nahantu no kuryama kwawe no kugira iki kuba kuri munsi y'umwana w'umuntu ariko umwana w'umuntu kugira ngo ushobore kubaho neza ku isi nuko kubaho kwawe imbere ya byose utuza kuba kuri munsi y'Imana ukavoma ku Mana ntuvome ku muntu umaze kuba impunzi c'est-à-dire uvoma ku muntu c'est-à-dire uyo ahawe nawe nyine acyaguha ariko Imana izoguha ibyo wifuza kurusha ibyo ukwiriye kurusha n'ibyo wifuza ariko umwana w'umuntu n'ibyo wifuza nazo bikukwiriza so uko ikindi nacyo mu kuba impunzi harimo akantu k'ubumuga kubera ko umuvyeyi yavyaye abana biwe bisaba yuko we aba ari waba ikiraro cyo kubaho kw'abana biwe Imana ikishiwe ariko umaze kuba impunzi cyakiraro uracyugara wewe nyene kubera ko Imana ntushake kurungikira ibyo susumira abana kubera ubuzi yuko hasi izo nsumira urabikimuga je nibaza yuko hari gihe hari drapo ku drapo ya sera ari gihe nayiravye umunsi umwe ndavuga Imana none niyo mpamvu impunzi tumeze nk'ibimuga baturishe kandi ugasanga wahunze amahoro ni wahunze inzara hari kunyine ukaba ikimuga papa wagafatana kimwe gusigiye ariko yabayeho abona umuntu amurihira asumira abana biwe arihira amashuri bagwaye akabarihira ariko ugasanga papa nta kimwe asigiye abana kusanga nkivuga uti cyange kubera ijya drapo naravye umunsi umwe drapo yase ndavuga cyange Imana cyange ukubera ujya muntu badesinye hajya nta maboko afise n'amaguru afise kumbe kuba impunzi no kubikimuga that's why bagerageza kugufasha cyane kindi nacyo ni ingufu zawe ingufu Imana ibaraziguhaye ariko ugasanga uri kuzikorera ahantu hatari iwanyu ugasanga ingufu zacu zirimite kandi naho zihera usaza atana kimuterere mu gihugu cyawe kandi ari Imana yakubwiye yuko ni uzorara mu mahoro c'est-à-dire aho wari kuryama ntiwigeze uronka umwanya wo kuhakubura cyangwa kuhasasa abantu bishyuga asanga igihugu cyabo bama imisi yose bababara ati ibintu bigenda neza kandi biba vyumvikana ariko ugasanga hagize kitagenda neza ni nakajyo kabo kugira ngo baduzije ugi hejuru kugira babandanye bereka abandi ko bitameze neza mbega vyo hari ico ubivuga ko ego kenshi benshi no kuvuga ko abarundi benshi n'abaraperi gusa benshi barapira mu mitima yani basohora ijwi bafise n'ibyumviro byiza ariko tu benshi birabagora gushikiriza sinzi si mu Burundi gusa nibaza ko ari kibazo cya Afrika ni kibazo cya generation twavukiye mu bavyeyi kenshi batavugana n'abana babo kenshi twakuriye mu bavyeyi decision we nawe ufite icyumviro cyiza papa wawe nacyo umuhindurako twakuriye muri iyo systeme twakuriye mu bavyeyi usanga ari we yarurirwa inyama nyinshi kurusha umwana c'est-à-dire hariyo priorité nyinshi kandi umwana ari we akwiye kubaka umubiri twakuriye mu bavyeyi niwe ahaga agasigaza abana tukagwanira kujya gukura amasahani
kuri table si uko ngira ngo kubera discipline ahubwo nubwira ngo turabicyasigaye tuzuriye. So nibaza yuko ariyo deconnection iri hagati y'abavyeyi n'abana. So yaba nibaza yuko icyayi kibuze nuko tutavugana, ariko ndashima ko nyanicyuye mukuru w'igihugu arageza kuvugana n'abajene ko ubu turiko turagenda mu isi, mbona yuko ishobora kuzozana inyishu kubera umunyagihugu aronkwe havugira afise ivyumviro, ariko benshi usanga hari bamwe bihereye indani kubera abona yuko mengo mvuze zoba nononye, kumva ugasanga n'uwari ari imbere yiwe nyanicyuye yaragikeneye, ariko gusa twaratewe ubwoba bivanye n'ikintu mu miryango yacu bashobora kuba ufite icyumviro cyiza, ariko kubera uri muto ugasanga unavuza kugira we funga mudomo. So uko je nibaza yuko ni discipline tutakuriyemo cyane. Birashobora gushika umuvyeyi agatukwa. Kera umuntu atutse umuvyeyi wawe nawe wacu umujako, ariko ubu birashika bagatuka umuvyeyi wacu. Abarundi bamwe ntitagire na kimwe tuvuga. Mbega ko bwawe uvyakira gute? Tuvuge ko kuba umurundi boy hari abantu bakora bitakaza. Jewe tonto naho bigenda gute umuvyeyi shobora kumwubahuka. Je ndabibona birancyako hakugiye birambabaza sana kubera ko niyo umuntu agututse wewe nabaguhaye inyishu y'ikibazo, ahubwo abatumye niwumviro n'inyishu, ahubwo nawe nyine umushire mu bibazo bitangwa kudiring udafise sagesse cyane, utanguye kumwiyumvira we urusha cya kibazo cyari gihari, kagisanga kumbe umuntu duhana amahoro, umuvyeyi afise ikibazo umenye ko natwe dufise ikibazo. Kandi kintu twakuriye muri irevre baratwigisha spiritualité, ariko spiritualité yacu hari ibintu ariko kuba bigaruka cyane gusengera abavyeyi. Ikintu cyari kuba cya buri munsi gusabira abavyeyi. Twebwe ni bake cyane batwigisha buri munsi batwibutse gusengera abavyeyi. Byari kuba ahubwo bisabwa buri munsi kurushana na ya ndirimbo ya toa barikiwe y'amashikanwa. Icyo kintu kubera niyo base kuko umwana ntazotanga adafise umugisha. So je nibaza ko imanki ya sagesse itangurira hasi usanga niwigisha abana ko umwana yasabiye umuvyeyi aba yemaza imbere y'Imana yuko ndamwemera ndamwubaha, aba yemanze ko nosabira umuntu utizeye. Sasa umuntu wizeye wo mutuka ubu intandaro y'ikibazo ciwe ushaka atangwe kudiringa nawe kubera induru umutera, atangure kumva wewe cyane kurusha iryo ry'Imana ryari kuzana solution. Je nibaza yuko ari systeme yo kuyovya twakuriyemo batwereka yuko c'est ça la démocratie. No, hariho limite, teza kuba dufise limite quoi que ce soit, hariho limite. Tizo guhanurana uravuga uti papa jembo na nuko ntumututse none cyagitutsi cyawe nico tangura kumva kurusha ubutumwa bwawe, kandi n'ubutumwa bwawe kuko watanguje igitutsi ubutumwa bwawe kandi nabakibwakira deja wamukomerekeje umutima. Sadi deja yamaze kubona yuko wewe n'ikibazo cyawe gifite ingaruka mbi. It's like that. Je nibaza ko ari uko yarakeneye sagesse vraiment. Tumaze iminsi tubona ibintu bica ku marezo sosio ku mbuga ngurukana bumenyi ahatari hake, aho tubona ko hariho bamwe mu bantu baba muri kano karere bahaguruka bakubahuka bakagomba gutukanya n'icubahiro umuvyeyi wacu ukuri igihugu dutwara kino gihe. Uvyakira gute? Jewe gese ndavyakira neza kubera ko uravye nate turafise ivyabo tuba tubona twari kunegura iwacu bitakoreka. Turafise icyo twubakiyeko, kandi icyo twubakiyeko mufate yuko ngo tutabona ibyo muba mukora. Ariko sasa ndishobora kujya hajya tuvuga uti ngo umukuru w'igihugu wanyu ni feki, iyo ni iki. No, peut-être niyo nzira yabo bafashe babona ko yobaha amahoro, nta kibazo kuri twebwe. Twebwe ikibazo cyacu kiri mu byacu. Sasa namwe ndishaka kubagiriza mu byanyu, namwe twagirize mu byacu. Peut-être ibyo mubona ko ari amafuti dufise, ariko twe tubibonamo inyishu. Nkakujya imvura iguye
imvura iguye udandaza amakoti abona umengo izanye ikibazo, ariko nawe udandaza imitaka yabonye umengo izanye inyishu. So nikumvikana ya unyubahe mu ruhande rwanjye nani ndakubahe mu ruhande rwawe, ariko ntumbangamire. Mkombozi ugomba witoze mu bushinga amateka aho ushobora guserukira abarundi benshi cyane, ariko dushobora inyuma gato. Uratubwira ati natwebwe hari ibyo tubona tutavuge hari, ariko mu ivyo nyene imbere ko dushikira ivya hari ivyo ntaza kwinjiramo cyane. Turafise abarundi bamwe bashigikira ivyo nyene, mu gihe tuzi ko agahuzu gacafuye gamesurirwa mu nzu, ariko kumva bavuga bati ntibanyaruse boshika ibujumbu bogira ibi na biriya. Tuvuge ko hari abarundi batagikunda Uburundi, oya bintambara. Tuvuge ko hari abarundi batagikunda Uburundi. Okay. Ni je nibaza ko abantu sinzi ko ari esprit yo kwikunda sana acyanke ugasanga ari ubuhumyi. Uzi ikibi kiratuma mu bimpumye kwera umuntu akwanga nayo guhamata bibaza yuko yashize mu ishano kandi wari ushonje yaragufite n'impuhwe. Sasa twebwe kubera ikibi kitugira impumyi, niyo mpamvu usanga turengera ugasanga dutanguye no kwiyanka, uwanseje ugasanga utanguye no kwiyanka. Je nibaza yuko nk'ibi bibazo biriko biraba, sinibaza yuko nimba ari umuriro ukabuzi yuko turiya n'abantu bafa, sinibaza yuko n'ikigugu n'umuntu umusazi yajya kwa Rujanti ushize ngaho umuriro ntawe yikwegera. None wewe shaka kuba derege w'abasazi hamwe nyine ubona yuko nimba ibintu byica abantu, nimba ibintu bifite ingaruka mbi mu bantu, nimba amazu yahomboka abantu bagahunga bakagira iki n'umuriro stadiri kandi uturira wowe wese. None wewe wavutse cyangwa nuri umurundi, kubera umurundi tuza kuba ufise na muyomba bari ngaha, tuza kuba ufise na shangazi nande bizohitana niyo wafre no bana bawe aho satu ufashe yuko wewe sasa peut-être uba handi hano nukwiye tureke sasa ubanga uba handi hano honyene nukwi hanze y'u Burundi tuza kwimvira yuko ariho na muyomba bazi naho ndi kumwe n'abana banje. Eske ifu kuturengera ivyo bintu guys, ntubi impumyi kubera u Burundi bufise ibibazo mw'abantu kandi dukeneye inyishu, dukeneye ibibazo kubera ibibazo turabyifitiye. Sanundishaye kuduha n'amashami y'ibibazo, ubu dushaka inyishu. Iki ni igihe cy'inyishu. Umuntu ntarava mu gihugu ntarabona kamara kuko mu gihugu c'amavuki. Nuko utaramenya akamaro k'amatako aya twicarirako. Utaramenya akamaro k'amatako, umunsi umwe uzokwicarira ku mutwe. Juste umunota umwe uzokibona ya matako yarafise icyamaze. Ye bagabo naricara n'amasaha nicaye atakibazo nifitiye, ariko ubu naye kumbona nguze n'impuzu arige zitankwira kuberayo nkimve none yakora iki nta nakamaro, kumbe yarafise icyamaze. So benshi bibukishuka babukeye imibu yamaze kurya imbeho yakubise niwe bibukishuka. Kubera iki eske tubeshwaho n'ubuzima bwa regret o kuregreta nukuri ibintu kandi tuzi kubera tuba nk'imbata, kubera imbata ukuntu zitambuka ya mbere ko muri toilette ya kabiri isubira inyuma. Eske nshobora kubona mbe ababirimo buhunguka igi none natwe cyo tugwamo none kandi we no muri kahise gacu turabona ibibazo ukuntu byagiye biratera. Eske none kweri shaka kandi kuba impunzi bituma abana tuzogwiza abarundi babahemu benshi, kubera uko umwana b'impunzi nuko agira ubwitonzi bw'ubwoba, aragira akadiscipline ariko kubwoba kubera impunzi hari igihe wubaha cyane imvukira yawe nawe ubona umengo atabikwiye. C'est-à-dire haraka uriyes ni nk'uwescroquerie wigirira, c'est-à-dire suko mubona ariko tuza kumubona uko. Niyo mpamvu usanga nta mu Burundi ubuzi bwinshi ushobora gukuramo uyu mushefu
ugashyiramo uwundi ugasanga ni kwa kundi nyene kandi nawe nyene yaza yitonda mu maso yaza yikuya kwiyorobeka ubuhungiro burakereye abana biyorobeka sasa ni bari muri verite bariyorobeka sasa kubera iki je nifuza ko musanzwe je nifuza ko Burundi kugira ngo tugire amahoro akomeye icyo Imana yifuza nuko n'imiburiburi homara imyaka 30 atanu rusasi twumvise mu Burundi ubu amahoro arahari imyaka 30 ubu arahari ariko imbya 2015 byaratiriganye gato bituma hari bamwe twumva amasasa bitari bikwiye so byatumye dutangura nka A0 duharure kuva 2015 tugende gushika 2045 je ndifuza tumaze kubaho ngaho atamasasi twumva abana umwana akabyara uwundi atari rusasi na rumwe yumvise kubera 30 ubugeza ubyara nabandi umwana akabyara uwundi atari rusasi yumvise nizo tangwa kugira sasa abana b'u Burundi bari ushobora kubahamagara bashobora gutahura Burundi ko ari igihugu cyawe neza na neza ushobora kuba organize bakaba bien organize ariko ubu umwe wese abaorganize bivanye n'ivyo yabonye kora dusigurira nk'umuntu yabaye mu nkambi y'impunzi turi mu gihe mu Burundi tumaze imyaka myinshi turi mu mahoro ariko mankeneye kumenya ariko hariho n'abandi wumva bavuga intambara ukamenya n'ikintu coroshe ukamenga guhunga n'ibintu bisanzwe umuntu adatahura kuba mu gihugu ciwe c'amavukiro muhanura iki icyo ndamuhanura nuko wumva ko no mu mahanga ngiyeyo mu bijya bitaje bishikijana atakibazo ahubwo azoba ariho sawa gusumba ngaha sasa je nibaza yuko ari ibibazo inyishu yabyo isaba mu procedure nibaza yuko turakwiye kwanda gukura mu kwanza bwoba kwanza abarundi bakaba vrai bamaze kuba bavure je ndazi yuko ariko kandi uyo muntu aba afise esprit yo kubona yuko Burundi bugize ibyago niwe yogira amahoro uyowe na nationality nakwiye kwigira y'u Burundi nakwiye kwigira kubera mu bintu bya nationality sikuba gusubira imvukira no gukunda igihugu cyawe biraharugwamo kubera kuvukaho n'imibunga irahavukira niyo yamitujya turabana n'igihugu no hajya kuvuka ni kimwe ariko hariyo kuvuka n'igiti ariko kirafisa amashami muri amashami ifu kugikunda igihugu cyawe kugikorera kubona yuko nahandi hano wonkera amahoro ataraho aho ujyamo ukwiye gusasa ukwiye gukubura ukwiye kwifuza yuko ubucafu bwose nicyo tere ubucafu kitohashika ni procedure so si ibintu byo kuvuga gusa mu kanwa kubera karanga muntu umuntu afise yes biko biza kwindi poeme idasanzwe yes ibintu umuntu akwiye gukunda igihugu gute nibihe biranga umuntu akunda igihugu ibiranga umuntu akunda igihugu nibaza yuko nibiranga umuntu yizera Imana kubera wizera Imana ntuzokwica wizera Imana ntuzokwiba wizera Imana ntuzoshavura kubera ubundi umuntu ateye imbere je nibaza yuko tugiye sasa mu mubiri ubunebwe ukakuvamo kubera mu bunebwe niho wifuza kuba nkanuze kandi ukwiye kuba nuze umuntu umunebwe yifuza kuba nkanuze ukora icyo tuma abanuze we ari mu byifuzo sasa dukwiye mu bunebwe kubera umuntu afite ubunebwe kenshi yiyumvirana nabi ikindi nacyo kwikunda kubera wikunda umurundi uzobona umengo atsita agize ikosa niho nzo mu profitamwo cyangwa agize ukujewe ndonke abandi bose bagira ibibazo kubera iki kandi ugasanga ibyo tubiko turagwanira n'ibintu niyo mpamvu usanga na patriotisme je nibaza yuko no kundi igihugu no kwirinda n'ibintu bibagabagura reka ndakubwira ikintu kimwe juste Gaël twebwe kera iba twagiye turacamwo byari ibintu by'amacakubiri byari bihagaze ku mazuru aho nyene ayo mazuru ugasanga isi nzima twe nyene tuyafise urabona ubwo buhumyi kandi ugasanga tukaba twizera ko Imana mu kureba umuntu atamakosa igira ariko umuntu urisha umuntu kubera amakosa ikosa atigeze anakora kubera ko yaravutse kujya si wewe si we yabishatse sitadi n'Imana bikora ikosora n'Imana usenga wewe urayiruta ubwenge
c'est-à-dire urashobora kuyikosora wewe uracyubwenge kurusha Imana. Hanyuma twavuye ngaho take tujya mu bibazo by'imigambwe, umuntu udasangiye umugambwe aciye umwasi. Kubera iki turi mu bantu batazi gutandukanya ubwanko n'amahitamwo. Uhisemo ikintu abona umengo, uhisemo umugambwe arakwanka. No, ahubwo uhisemo kwiba niwe dukwiye kwanka kwiba igihugu. Ibi bintu byose bitugira ubumwe, bijya ni equipe gusa, ariko ndufate yuko ari byo bintu byotuma biranga ukunda igihugu. C'est-à-dire none umuntu ahisemwo abwiza amakosa mbe Juste Gaël yo shati we waguze ntiwahisemo ntihari izindi warazanka. Igihe papa jewe ahitamwo mama nyoko ntiyamubona yaramwanka. So tutaratahura yuko guhitamwo ari bisanzwe. Ikibi ni ukumuhotera kwera ajya amahitamwo yanje n'ubu satani butangurira. Ariko guhitamwo n'abagore turahitamwo, ariko nshya tuvuga uti ngo muka Juste Gaël nuwa fake kwa je nahisemo uyu. No, uko sasa no kwikunda, tugabanye kwikunda. Hanyuma ikindi nacyo nyene nibaza ko dutahure yuko nimba twizeye Imana izana inyinshi, Imana izana ibibazo. Ubonye Imana izana ibibazo umenye yuko ari satani yigize Imana ni solution. Imana ikweretse ikibazo ikwerekana inyishu. Je nibaza yuko gukunda igihugu ni procedure nyinshi, ariko ni cyakintu uvuga uti yuko nibere rya mama wawe noje wari ifise igere uraryonka. Uzojyanka mu gihe utangiye kubona mama babandi amabere bafise. Icyo nacyo sasa ne kujya bintu byo gushaka competition n'abandi. Je nibaza yuko abarundi barakunda igihugu, ariko tu wabikunda mu buhumyi. Gute? Mu buhumyi gute? No kubera ko ari n'umuntu ashobora kuza akakubwira uti genda kunda Burundi, ariko ugasanga muri za Twitter ibyo yandika nibyo gushwanisha abarundi. None bashwanye bazoshwanira hehe? Si mu Burundi. None papa na mama bashwaniye muri saro, amakabati n'iki sibyo by'ababihenuka. None wewe ukunda Burundi gute? Sadi urabukunda, ariko arakano kubuhumyi kaza nikakwerekeye yuko inzira iri kuracyamwo yivuguruza rya jambo wavuze. Icyo ni kibazo sana. Sasa turakeneye umucyo, turakeneye kumva kurusha kuvuga. Uri kuravuga ivyo, uri kuratubwira ibintu bijanye no ku Twitter, aho benshi bandika bitandukanye. Hari n'undi muntu ashobora kuraba ikiganiro agacavuga ati mukoboze timodeso timadesu kiravye haciye imyaka. Kubwawe abarundi bave mu ruhumyi gute? Ubwo ruhumyi umuntu yorumenya ko arufise gute? Umuntu yorumenya ko arufise mu gihe ivyo avuga bitamutwara ku nyishu. Tonto hariho n'ukuri kwa satani, hariho n'ikinyoma cy'Imana. Gute? Akwereke abavyi twakuze, abavyeyi bacu tiko turarira tubonye indege tuyishaka, bakatubwira ngo tuzokugurira, ariko nibatugurira ariko intumbero kugira ngo tunume. Kugira ngo ahuze umwana, c'est-à-dire yabeshe ariko akeneye solution ku mwana numa. Hari ukuri kwa nunze kwa satani abarukuri. Par exemple Juste Gaël, peut-être papa wanje niwe yishe papa wawe, mama yabibonye, ariko akabona je nawe tumeze neza, ariko akabona neza ibintu babi Juste Gaël abimenye. Hari gihe bajye bana mu kibatandukana, reka ndabifate ku muhungu n'umukobwa, umuntu akunda nyakavuga uti akazomenya ibi n'ukuntu yari umwana kumva na se wiwe, yashavuye n'urugo gusambuka akinumira kugira ngo ntiyonone, kubera ubumwe haba hari urukundo, kandi hari urukundo hari Imana. Ikintu kitaza gushira ku isima, isimba taza bijya bintu kihorere kigende. Sasa je nibaza ibyo byose ukwiye kubiharura. Eske iki kintu ireve sawa n'ukuri?
ariko muri kino gihe kuzana inyishu cyangwa kuzana ibibazo. Nimba kuzana ibibazo tukeneye kukuri bireke kubera nta mpamvu twakuze turuko baduha icyizere ko bazotugurira indege usanga papa na n'indege yaruriramwo nta niyo yiteze kuriramwo ariko aranyemera ko azoyingurira ariko kugira ngo nume ntore kubera umwana kurira cyane si sens positif ni sens négatif kuko ariyo n'amagwara azamwo. Mu gihe uri kuratubwira ati ututse igihugu cyawe kuri Twitter uri kurakora amakosa mu gihe abarundi twariho hose na Facebook Twitter yaba example hose naye kuvuga zose mu gihe abarundi twese tutokwiyumvira rimwe twiyumvire bimwe unafise uburenganzira nandi mu gihe Burundi ari igihugu gifite demokrasi cyo kuvuga ijyagone uburenganzira wewe ufise nk'umurundi nubwo gutanga icyumviro noya sukumba nakuvugije ngo ntuvuge ariko vuga ikintu gitererera nuvuga kandi vuga ariko vuga igiterera ntuvuge ikintu ubona yuko cyoteranya cyangwa cyo konona no cyangwa nimba kuvuga icyo tuma hononekara ucyonona ukivuga nko gutanga example nziza ukavuga mwa abantu mwe par exemple ukavuga mwebwe nimwe ibyashyitse 90 na kangahe nimwe ibyashyitse 80 na kangahe nimwe ibyashyitse 70 na kangahe rabe stadi wavuze cya kibi ariko ushaka kwibutsa ko bakwiye kwiyumvira inyi yesho kandi ukindi tugiye kumenya ingingo yose ikibazo cyose ndugikemura ni no kubwirana nabi cyangwa no kugwana oya kubera ko hari ibibazo tuza kubikemura mu bwitonzi ntangere none je ishitekayereje nawe turabagabo ndufise amagara umubuturiye ngaha ntuma dukubita kofi umubuturiye ku magara ariko fuma dukubita turondere yindi nzira ibiriho yo gukemura icyo kibazo ariko gusa nikubera twebwe dutwagora umubiri tukabona umengo giye gukubita ariko kumbe kwera kwikunda kubera tudakubita ngaho ni kubera twikunda tubona umengo tutaza kubabara ariko yaba twimvira uko tubabara ariko nabandi bababara twaye kuba turondere inyishu nziza yo kuvuga uti nawe nyina afise amagara nawe bari ku magara y'umugenzi sinkubite kujya ngire kwa kundi ngenda bangiri wanje nibangira uko so je nibaza yuko nugwego gusa bwo gutahura ibintu hanyuma kuba utari mu mubiri cyane kuko iyo umubiri umukuwereka yuko tukwiye kuba hejuru kuko kwerekana yuko ari we uri wa hatari no una wa hatari dukeneye nuko gutsimbataza ubumwe nuko gutsimbataza uko ibikorwa nuko gutsimbataza amajyambere mu gihugu ibindi byose peut-être ngira ngo tuzobikenera ikindi gihe ariko ntubikeneye ubu turi mu gihe nk'uko wabivuze hari abarundi berekana ibitameze neza kandi ni byiza kuko barabikorera ko abaturongowe ariko hariho n'abandi barundi berekana ibitagenda neza ko bagatukana mbega umutegetsi ni iki wowe nk'umuntu asenga cyane ubutegetsi ni iki imana ni ikihe kintu kuko wamuvuga ibintu bya spiritualite cyane imana ni ikihe kintu yahaye abategetsi ikintu imana yahaye abategetsi ni nka hariho bibiri vya mbere hariho igisho rya gatatu igisho rya gatatu ni rimwe rigufasha kubona ibibazo by'abarundi bajyamye mu nzu petete zafise n'imyango inzu ziva wewe ujyamye mu nzu itava kandi ukaba ukikijwe n'abantu bajyama mu mazu yatava ariko igisho ryawe ishobora kubona ari nahumirije ukabona hariya uti hariya ari umuntu ababaye akakwereka umuntu atarakubwira ikibazo ukaba amaze kukimenya kindi nacyo ni ugutwi kumva amarira y'umuntu atari kwararira amatwi yawe kuko kenshi abarongozi benshi baracungerewe
nawe urira hariya ntushaka kumva bibajya kwa no kunacyungewe n'amazu yawe afise amagate amaportaye manini ntushobora kurira hari inyuma iyo portaye yiwe ntakumve ariko tu ikimana kimuha kwa guti utakeneye ko umuntu yegera portaye nawe uri hiyo iraguha ikindi nacyo Imana iguha inyishu y'ibibazo kubera inyishu y'ibibazo irayiguha nikitari kibazo kitaraba ikibazo neza na neza cyangwa cyamaze kuba ikibazo ari gihe iguha inyishu yo gifufahaza anatanda kukibazo kwinyishu nyanyishu ishika ariko itegeza kuguha waka agahoza wa muriro ikibazo ko ikibazo kimeze nk'umuriro nakujya umuntu musabye amazi yo kunywa akacaguha amarike umengo aguha ikibazo yo kugiha umwanya yamazi arahoroka yanywa so biza bishushe sasa wowe ushushe navyo urapanika ariko tubihaye umwanya bira yamazi arahoroka yanywa so Imana iraguha sagesse kandi kenshi ikibazo kitaragushikira gisanta niyo mpamvu utashobora gupaparika kubera gisanta gishika Imana imaze kuguha sinye niyo mpamvu uzorabe umuntu azeka gukubita nga ku mugongo waruzi ko ariko araza nawe gukubita cyane ntubabara ariko utaruzi ko ariko araza nawe agira uko gusagatura babara so kenshi umurongozi Imana kugira ngo ntaronke uwo mubabaro kubera umubabaro amaze kuburonka no gukanguka niki byotuma yitwareka kuruhitsa umutima ho kuranganisha ikibazo sasa Imana yo irakwereka ko kiraza nicyashika kizoshika maze kuronka inyishu nimwe utazobitara gushikira neza ariko yanyisha ifufazo amaze kuyironka kugira kuvyirwa dusigurira ni ibintu bikomeye cyane umurongozi yokora iki kugira ngo agire ugutwi kumva cyane agira amaso abona ko icyo yokora icyambe na mbere ibifoko yiyambura kwanza iby'umubiri ni iki kwerekana yuko ni jewe ndi umurongozi nigiye nkwiye kurongora tu akabona yuko umengo yanapfuye mengo naho ndi murongozi azoboneka no icyo ni cy'umubiri ukacikuramo ikindi nacyo akwiye gukorera ko kugira ngo ashobore kuba umuntu uze n'umuntu akwiye kubera iyo yose nakubwira ho igikuru no kuba uri hafi y'Imana kumviriza Imana ariko kugira ngo yumvirize hari ibintu biduza amarezo mabi umubiri kwibona yuko ari wewe uri wahatari kuboneka yuko mengo kuba uba ahantu heza nicyo kizoguha amahoro kuboneka yuko uri hejuru cyane kuko uko wishyira kuri hejuru cyane no kutinya hasi kuko umuntu ari hejuru kenshi n'igiti kijigumiye aratinya kugwa cyane kurusha genda ngaha hafi so ije esprit imaze kukubaka mu mubiri ukabona yuko giye ko ngeze hiyo gifu kumva ndi hejuru ya bose kandi aho kuye gukorera na hasi kwa mu kirere haki indege n'inyoni nta munyagihugu aba yiteze aba kwiteze ko hari yakuza muhindurira ibintu abakeneye ngaha hasi nawe isi nayo ikikubeshika kwereka yuko wewe uri hatari ahubwo wewe kugira ngo ufe wewe hofa n'abantu igihumbi ikakwereka yuko wewe ahubwo wewe naho upfuye Burundi nta wundi muntu nka wewe uzobona no kikuramwe esprit kuvuga jewe nifuza kubona hari umunyagihugu avuga uti jewe ibi byose ndabibayemo neza kubera umurongozi mustanteri yaramfashije kunuko yaratwerohereje ibyo dukora akindi nacyo umurongozi akwiye kugira ni kuba atwumviriza cyane adasaba cyane Imana iyo ni sagesse peut-être iragoye gutahura bivanye n'isi twakuriyemo na spiritualité twakuriyemo twigishwa ariko guys umuntu wari wese iwe no muri business no mwiki niyo mpamvu businessman afite n'umwana wo kuruhuka ushobora no kumurondera umubona ariko akubwita isi hari kubera iki Imana ukwibwira cyane kubera Imana irumva utaranavuga icyo twese turacyemerana
ariko nanjye jenyine nawe Juste Gaël umuntu akubwira cyane ikintu kimwe ubona umengo yakora gustressa ikintu kimwe buri munsi sasa twebwe Imana ibibizi nawe utabizi makubibwiwe biraguje na umuntu ayikubwiye kabiri gatatu imvira Imana ibibizi utaranavuga c'est-à-dire uvuze uri utanga induru gato uvuze cyane ni kilemi niyo mpamvu abantu kenshi basaba Imana kenshi barakena cyane baragira n'ibibazo kubera iki Imana ikeneye kwishira hejuru kwininahaza ukemera ko ari yo nyene n'ububasha kuri wewe ikigira kabiri no kuyumviriza kurusha kuyibwira ariko benshi barayibwira cyane kurusha kuyumvira none hagati yawe n'Imana twakuze no muzima gusa twakuze twicaye na ba papa nibo bavuga cyane kurusha twebwe none nimba papa wawe ushobora kwicana nawe ukemera ko ari we uvuga gahoro we akavuga cyane Imana nayo yani we ruba papa wawe cyane kurusha Imana so nibaza yuko kwiye kuyumviriza cyane cyane ya turi mu gihe uri mu kwitoza ariko tugaruke gato ko dufise abategetsi basenga kandi bubaha Imana vyakira gute yes agenda vyakira neza cyane bafite bifasha igihugu bafite icyo bifasha vuga gusa nyene hakeneye cyakeneye ko nakubwira ngaha systeme ducamo mu gusaba Imana eski Imana dusaba ni yahe kubera ko n'umusuma ashobora kwibagwita je nasenze Imana kandi bamfashe tuza kumenya guys Imana zose zafise ama condition kandi wabazi ko ari Imana yasavye ariko Imana je nizera nabasumishigikira nimba tatfashwe nijya system nyene ya natire uyo tsitara unatsitare hagiriki ariko ntabakoze cy'Imana no kuvuga ko apare ya byose twebwe kugira ngo dutangure gusenga reka ndaguha akarorero kari typique jewe na nifise concert par exemple cyarambabaje cyane je nayicaye mu nzu ndarira ndi Makamba muhira je nari ndi muri Uganda hari tariki 12 nifise concert December mwaka weze Kampala ndakora concert cyando nkindi diri bashaka abantu ntware muri Sudan bo ama $10,000 ni 6 millions ugiye kuri Berbe so jewe incando nka apere vuye Makamba bambwira ko bana lo 19 December ari sengesho ryo gusengera igihugu ijya nuze ijya flambo yeko y'amahoro mu Makamba sasa utuza kwakira abantu abaririmbyi azwari waruzi muhando n'abangi bavuye Bujumbura tuza kubakira nk'imvukira yajya ariko je narashitseho hageze uko ndirimba cyavuga uti ngo ngo byanse ngo byavuye hejuru umunsi wo gusengera igihugu eske je ndi munyakibi imbere y'Imana hamwe jewe no sengera igihugu Imana ikavuga uti iryo sengesho ry'uyo ryononya byose eske kweli narabaye ndavuga uti Imana eske je ndi umwasi w'igihugu bwira mu rwego ariko je narinzi yuko nyine icyubahiro siwe yabitumye ariko ni kujya yabandi umuntu afite ubwenge busanzwe nayo kuvuga uti president aranyanga bati je natahuye ko abarundi je barundi ndabatahura aruvuga uti ndabigize uko ngira ngo niho baza kumbona neza so sasa kwamba mbere ya vyose ndushobora gusengera igihugu mu gihe twanka n'umwinosa nkanje nakwiye no guhabwa ikigongo je no habwigongo mu cyayi ko atanu umurundi jewe nigera n'igikere cy'uburundi je sinigera ndagihohotera so nkashya mvuga uti yaba mfise imitahurire y'abarundi bavuga uti urabona ijya leta nari kubona naramaze kuvuga byinshi ariko sinatahuye uko kubera ndi umuntu mvuna ari cyane uvuga Imana nyereka eske jewe ikibanza cyane n'icyayi muri igihugu ndi umunya kibi narakuriye Burundi kibi gushika hino ndashobora no kugisabira so kubera mfise imitahurire mikuru icyo nabonye gusa nuko umurongozi mukuru imbere yuko asenga abo umusenzi w'igihugu ni byiza ko habaho kwanza ikigongo ku bantu bose kwanza ikigongo kubera Imana ijya jambo rica muri roho
kubera icyo muri roho mu gihe roho yawe hari utuntu dupinze pinze uko hari umuntu ubona yuko anashitse naha oya ifo kutubabarirana tukababarirana tugatangura gushasha niho Imana izotwumva kubera hajya kutanga ikigongwe ni nko gukubura ibarabara gutwara aho Imana iri sadiri sasa wewe iyo uyisavye byabarabara ko gihera biroroshe ko haca so nuko nibaza yuko gusaba Imana ni bien ariko kuyumviza niko birakenewe gusenga Imana kuyisaba birakenewe ko nibe byinshi kurusha kuyumviriza hari abantu bakokeza intambara bakavuga ati intambara bakumva umenga ni ibintu byoroshe kuvuga hajya intambara iroroshe abantu bakokeza intambara nibigugu vya mbere sana ku isi twigeze kubona gusa niko byahawe ijambo isi yarahaye ijambo abantu batarikwiriye mu bisanzwe so intambara ni nka kujya muri natire umuntu ariyo etape zitatu no mu bana bawe histe gaera hari etape zitatu zo zirakoresha ubwa mbere uzotangure umbwite mwana wanje ntukora iki sibyo niyo ntango ntukora iki ubugira kabiri cyubuti we ntukora iki uduzijwe ubugira gatatu ufuti sasa sadiri iki ni cya gatatu cyo guhana ariko twakuriye mu bavyeyi ugize gusakana atigeze naguhanura wari umukinga twe duhera kujya gatatu ni imodoka jiste gaera afise imodoka nushaka kuduka hari etape so je nibaze ko intambara n'ingingo za nyuma kandi za nyuma kuwa wundi uvuga uti sasa uyu ebane namubwiye uti bantu urenge naha yarenze ntugire ukunuku namti yarenze sasa ebana wewe ndabona yuko wavutera ibibazo byinshi reka ndakwiyamiriza uko ariko n'ingingo ya nyuma kuri wa muntu wavuze uti uyu sasa uyu ndabona ko uyu yemeje kubera na pota yanje yakubise umugere iyo yataye hasi ni namubwiye uti basi sawa sigara ngaho mu rupango yagiye no mu nzu n'umwango ncyanugara umwango umwe winjira mu nzu nawe nyene yakubise igere hari yasasa uyu ebagawa reka ndamuhane sa ni etape ya nyuma ariko twebwe nibaza yuko ni Afrika n'isi nzima yo sagesse kandi kindi nacyo abantu bakora business muri bijya ikibazo dufise twebwe abanyafrika yo kudiringa n'ibibazo tudiringa n'ibitari ibibazo kubera ko ikibazo twe dufise mu shikubu nimba amasasi tuyakeneye vya vrai tugiye kuyikorera umuti uzokwiga kuyikorera ibibazo byose bizohera umuti uzokwitahura tukanaga kwiga kuvyikorera ibibazo bizohera kubera naho tuzoba turiko turashorera amasasi sasa kuko tuzoba turamushorera zobona yuko atampamvu y'intambara kimufasha sasa nibase yuko umunsi uzokwitahura muzoraba haji nona hagisa inuze inzuki ziko zakora ubuki zizakoresha n'utuntu tutushafu irahitana udushugwe n'utuntu ariko insazi iba mu bucafu niyo yirirwamwe ariko nta n'ubukira dukorera c'est-à-dire tuba muri byinshi byiza ariko kugira ngo tubibyaze mu musaruro ni kibazo izo nzahabu wumva par exemple ngaha muri Congo urabona izo nzahabu wumva ngaha muri Congo ni ibintu uyu munsi umukongomani umubagije akazi k'inzahabu arabizi inzahabu ziva mu iki atari ukwambara ikindi kintu Munyekongo azi giva mu nzahabu ni iki atari kwambara eske nashobora kwiyumvira kubera iki abazungu bafata umwanya munini bakanagwanira inzahabu bakemera bakitanga ariko batambara inzahabu kwizozi eske uricara basi kwiyumvira mbe bazikoze iki icyo bakoza nicyo kibazo dufise nitwa gitahura izo binyisho y'ibindi ariko tutagiye gutogwanira mani rigenda turi mu gihugu cya Kongo ariko araba intambara yes ya M23 na leta ya Kongo abarundi tuko turafasha hari mbega umurundi yo kwifata gute muri bino bihe narijya Kongo ari igihugu kibanyi kandi
tubanye neza. Jeni aho sasa hari ikibazo kibiri. Hari umubano akaba ari no gufasha. Sasa umubano ni nkujya kuvukana. Ni byiza gufasha umubanyi. Sibyo? Ariko icyo wiga tu ikindi nacyo uraraba simba impumyi kwera umubano dufitanye. Hari gusanga atabikwiye gufashwa. Ahubwo akwiye guhanurwa. Kubera ko ibibazo biri muri Kongo ni ibibazo bafitaniye biwabo nk'abakongomani kandi abakongomani bo benshi kurusha twebwe n'igisoda cyawo nicyo cyinshi kurusha twebwe n'amabunduki nibo bafise menshi kurusha twebwe bahize ibibazo byabo twe twashobora kubahanura ariko mu gihe naho uvuga uti ikibazo sasa uzi kindi nacyo kica kiza uvuga uti iki kibazo kumengo muri Kongo hashaka kubinzira gusa kigani wanje iyo nacyo umwana w'umuntu arazicyumviro ati iki kibazo muri Kongo ni inzira ariko kizi wanje aho naho sasa nihaje umwacha avuga uti ya ikibazo sasa nikizoba kiwanje magakinshikiye reka ntangure kwiyamiriza kikiri hiyo. Turi mu gihe kera abarundi umwasi aje bamugwaniriza hamwe aho n'abakoroni baje bakaresisha inkoho ariko abarundi twamima ku myampi yacu vyaheze bigiye mu biganiro. Bega nike kintu hanura umurundi wese ahari. Umurundi kugwanira igihugu cyawe ni kamere yawe. Icyo cyo ni ngombwa ariko tuza kwirinda mbe Imana irimwo cyane ukiraba kubera ko Imana ifasha umwinosa umuntu reko barabonera ariko mu gihe ari we ubonera umuntu Imana iri kumwe na wewe ne gukingira sa muri icyo gihe igihugu tuza gukingira ariko dusaba n'Imana yuko dugwanya abadusotora dusotore abantu baze kutugwanya je nibaza yuko nisaho kwigwanira je nyene nsotoye je nakuze ngira kubera bivanye no kunakuze yistegaye je nakuze nakuze ndi umwana umuntu ari je namusotoye ebana yandutse nguvu gute twaragwana nari umwana muto ariko afise igufa bikomeye kweri twaragwana ariko jewe ari umuntu mbona yuko ari je nagize amakosa ingufu narazibura kweri zo kumwishura naramureka dunigi so nuko naremwe niyo mpamvu mu gihe nzi yuko sotoye mba nzi yuko ntari kumwe n'Imana kuba nakoze akazi ka Satani ariko nsotowe mba nzi yuko ndi kumwe n'Imana aho neza kugwana sitari mugende nk'umurundi nsotowe twireke jewe hajya ubwo bazoki bategura n'amanuzeyo n'ibipapuro vyandikisha abinje mu gisoda bagitegure redi nimba ari karanga muntu bawe barabimbwira kirikane mbe nategura nimba ari bipimo bategura nsotowe kwenda gwana uturemeye kugwanira igihugu neza sotowe bitayari tonto ekibyo bintu Komboshe ngo n'abasoze vuba amatora abashinga amateka araba nike cyizero ubwira abarundi icyizere mbwira abarundi sindaba icyizere badafise ahubwo bakihe icyizere gifise branche amashami bakundane kubera nicyo cyizere no biva muri bo icyizere tura mu gihugu kiva mu barundi sasa bakundane kubera w'imikizero wundi uzobana ukimye ikindi nacyo amatora ni nka equipe Barca iratsindwa Madrid gatsindwa umuntu akagusotora akavuga uti twagutsinze n'abari ko ragusotora ariko yigina intsinzi tubitahure ikindi nacyo dufate yuko amatora n'amahitamo umuntu abafashe kandi ntabwo bagufitiye icyo tukikuremo icyanyuma tu nuko ko amatora ashitse dufata umwanya wo kuyasengera dusenge
ariko ntusenge wanku uriko aritoza kanaka usengera amatora kuri uzo dutwara ari we wese mu gihe asanze mu gihugu gisengewe n'abanyagihugu bumva Imana ikibabwira ko ashaka kuyisaba Mana dushaka amatora meza ariko Imana ikakoblisha uti sasa tonto ntuzokora iki je nabikwemerera azoba neza ariko ntuzokora iki seni ntuzokwibe wibiraba leta ntuzovyinjiremwo ugire wishigikira abacankaba umunyagihugu nuzohora umuntu bivanye n'ukuntu mwumva ngugenda muzi ugenda ari mugambo utwara cyangwa ugenda umupoza tuve muri yo esprit tugende twiteze yuko umurongozi azoza kandi n'abarongozi nabo ntibagwanire gutwara ahubwo bagwanire gukorera abazobatora. Yes. Ndagushimire cyane Mukombozi. Rakoze cyane kabisa. Reka ndabashimire simwaye byo muri mwo murabana natwe gutambura umugaza mbesibira rwaza ariko umwana mutura warukundo kuri mikoro je nyene juste gala kedro fumorza ke black match ni black ndavuga ati bye bye la vista. Ura ushuru mushuro. Ushula none.